BC USA, BC USA. Kaze nawe kuri televiziyo ya BC USA. Kuko Yesu yavuze ngo ugutwaye ishati umuhane n'ipataro ryayo. Mbega nakama kayo washobora gutera kuri uno muntu yoba yari yararonse ubutumire bwo kuza muri no munsi mukuru canke akaba yaratumiwe ntashobora kugira ngo ashike kandi ubutumire yaburonse kuko dusanzwe no munsi ari munsi w'Imana abantu atabuzi buhari. Mbega n'ubutumwa bwahe washobora guhereza uwo muntu? Jewe nta butumwa uyo nkwiye kumuha kuko Bibiliya ivuga ngo igipfu naho gishira mu mberero zo kuberera inzoga ukagisekura n'iconoga ngo ahubwo usanga nguri kurica umuhini n'isekuru. BC USA, BC USA. Kaze nawe kuri televiziyo ya BC USA. Turabahaye kaze inshuti bakundwa muri konuma kwikukira kuri BC USA online TV nkuko twabibemereye ko tuzoza turabashikiriza ibiganiro bitandukanye. Uno munsi twara ahantu habereye umunsi mukuru wo kwikukira, hano tukaba turi mu ntara ya South Dakota, nuko aho tugiye kuganira n'umupapa hano nawe yarasanzwe ari muri uwo munsi mukuru. Papa turakura mu kice. Ndabaramukije neza. Ndibaza ko muri amahoro. Turamahoro. Sawa, murakoze cyane. Mutama kuba takuzi mbega muri bande musanzwe mukora uduki hano muri ino ntara? Ku izina ryanje nitwa Bigirimana Emmanuel. Hanyuma ibikorwa kugera ubu byarahagaze kubera ko twarakoze accident n'umuduga kuva mu 2013 none ubu twicaye muhira. Pole sana. Hanyuma nkuko tubona muri mwaje muri uwo munsi mukuru mwawakiriye gute muri kino gisagara canke muri no ntara mwavyakiriye gute? Uko twavyakiriye twashimye cyane, twakengurutse twaciye twibuka rya jambo Yesu yavuga ati nimwanka kunkorera ati nzokoresha ibiti n'amabuye. Si ukuvuga ngo mwebwe mwabikoze muri biti n'amabuye. Mwebwe mwabikoze nuko mwabikoze cari gikorwa gikwiye guhurirwa ko n'amashengero, kigaca gihurirwa ko n'abantu, umwe avuye hariya undi avuye hariya, umenga ntaho bahuriye. Nico gituma rero je nk'ingene nabivuze nasanze abenshi bahari ari abana n'abagore, ariko twebwe abantu b'abashinga nta turi nararibonye aho kugira ngo dukeze wa munsi ikiboko catuvuyeko, aho kugira ngo dukorane dukeze ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri bakoraniye bahuza ngo zoba ndi hagati yabo, ariko nkaba nasanze hari ibikorwa byakoretse nk'urwango, nk'ibintu by'urwango bidatandukanye n'ukuntu nari sanzwe ndabyumva. Jewe no shima nkakenguruka ku buntu Imana iriko iratugirira, kuko hari bamwe muri ko murahumuka amaso mukaturemesha tukaza aho abandi bari. Bamwe twari dusigaye tubona abantu tukabahunga. Sawa, murakoze cyane. Mbega muri ino ntara muhabaye canke muri no kiro gisagara muhabaye imyaka ingana gute? Twebwe ngira ngo ubu irikira aba 12. Irikira aba 12. Mbega kuva iyo myaka 12 yose ubaye muri kino gisagara, iki kintu cari bwigere kiba? Iki kintu nticigeze kiba n'umunsi numwe, kubera ko ingorane ziterwa n'amashengero. Amashengero ni yatera amacakubiri mu bantu. Uravye ubumwe abanywa abifatira gacupa bafise busumba ubumwe buri mwishengero. Uyu munsi nkakubitana n'umuntu tugacana inguma, ejo saa 7 tuzoba turiko turasoma mu kibakuri kimwe. Ariko uyu munsi ugatsitara ku muntu w'ikanisa, Yesu azorindaza mudasubiye kuvugana. Nk'akarorero jewe n'uzovyumva, narambuwe urushengero twaguze guhera iyo mirongo mu 2017 twashitse ngaha, twahise tugira cotisation kugera no muri imyaka twaraguze ikanisa mwarabibonye. Ariko narambuwe bankorera iceyi ntazi, nca ndahunga.
nta byo kuvuga ngo ndaja kwitwara kuko Yesu yavuze ngo ugutwaye ishati umahane n'ipataro ryayo. Sawa, murakoze cyane. Ni ukuvuga yuko nk'uko muri ko murabivuga ego ndazi ni byinshi bikoreka, mbega nakama kahe washobora gutera kuri uno muntu yoba yari yararonse ubutumire bwo kuza muri uno munsi mukuru canke akaba yaratumiwe ntashobora kugira ngo ashike kandi ubutumire yaburonse kuko dusanzwe uno munsi ari umunsi w'Imana abantu atabuzi buhari, mbega n'ubutumwa bwahe woshobora guhereza uwo muntu? Jewe nta butumwa uyo ngwiye kumuha kuko Bibiliya ivuga ngo igipfu naho gishira mu mberero zo kuberera inzoga ukagisekura n'iconoga ngo ahubwo usanga nguri kurica umuhini n'isekuru. Ahubwo akamo nshobora gutera abantu n'abantu bataramenya ibi bikorwa baze twiyunge kweri tubumwe dukore ibikorwa byerekana yuko n'igihugu cacu tugikunda, dukore ibikorwa hamwe n'umwana wacu canke abo tungana burunganwe ashobora kugira ingorane ngaho barashobora kugufata bakudendereza. Hanyuma iyo na jaji abonye abantu bagabo batatu bahagaze bakavuga ati twe dusenga hanaka tuje kuraba umwana wacu yafashwe, tuje kuraba mwene wacu yafashwe, nukuri inkoni bamukubita ziragabanuka. Ni je Manuel ndabikubwiye uko niko biri dukundana. Murakoze cyane Mutama, turabashimiye. Ndibaza tuzofata akanya keza, ndumva mufise byinshi uwo begera, mufise byinshi. Ndibaza abariko baradukurikirana kuri BCUSA Online TV ubutumwa murabwumvise kuri mwebwe bakozi b'Imana canke n'abandi nimwe mukwiye kwegeranya abantu kugira ngo baje hamwe, mukwiye kugira ngo musambaganye abantu. Nukuvuga yuko Batama turabashimiye cyane ku butumwa muduhaye canke muhaye abariko baradukurikirana, turabashimiye cyane. Twadushimiye ndetse abariko baradukurikirana kuri BCUSA Online TV, mutibagiye kugira subscribe, comment and share. BCUSA, BCUSA. Kaze nawe kuri televiziyo ya BCUSA.